imbonera kure murazi ko nimwe mufise inguvu mwubakira abavyeyi banyu abarugwanye n'abavyeyi n'abasogokuru kuva mu kwezi kwa gatanu umukuru imbonera kure rw'igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu mu mazone yose tubone imbonera kure zavyatuye amatafari n'imiburiburi y'inzu zitatu z'umugwanyi. Mu birori rero twavuze tuti reka twibuka abitanze, hariho n'abandi bitanze bakiriho nabo nyine tubibuke, cyo gituma ibirori bya nyuma bisozera iyindwi bibaho. Ku munsi wa gatandatu hazoba ibirori byo gutanguza kubakira abarwanyi bose. Ibyo birori bizobera mu ntara zitanu, bararondeye aho bizobera ku warugwanye umwe kugira habe iseza yo gutangura kubakira. Mugabo tukifuza yuko uyu mwaka twokubakira abarwanye 100 ku ntara imwe ukuri zitanu. Twaje dusaba rero abatwara departement y'abarwanyi kuja kuraba urutonde rwatanzwe ko bakurikije ibyo twasabye, ko bakurikije abamerewe nabi gusuma abandi, kandi ntihagire akamwana wa mama cyangwa kampunzi kajyamo. Hari abantu babayeho nabi turabizi, dusaba rero kumuca mushaho komisiyo ije kuraba mu ntara yose ko bagize urutonde bakurikije intumbero zatanzwe. Abagumyabanga mwese n'abakunzi b'umugambwe nabo barakoze, turayagayaga dusa neza, turaryama atana gakacira n'agakaciye bikamera neza, no gukora bitanze. Umwe wese arabe ico umutima umubwirije mugani cyashoboye azogira icyo atereye, hanyuma nabo nyene baronka iteka. Bariko barakura ntibarinde bava ku isi babona abantu merewe neza nabo bajegeye. Ibyo rero nakamo tubateye, umwe wese icyo afise, twese n'ugushikirana mugadushima. Hariho abona niko ndavujumbura abantu telefonye ishiramwe fomi yatanze amabati 3,000 y'ubururu beje 28 na fondation y'Makamba, fondation Pakistan bacha bagongera ko ari wawe amabati 1,000 y'ubururu beje 28. Biko biraza rero twibaza yuko mu ntara uburyo kwari ukoresha umunsi mukuru wa 6 muraza kuraba ku makonte yose, ku makonte y'intara zitanu yamaze kwamaze gushikako ubijejwe zari miliyoni 100, miliyoni 220 zamaze gushika ku makonte ku ntara imwe yose. Hanyuma n'abandi bavuze yuko bazoca babandanya bashigikira. Dusabe abagumyabanga mu mazone yose agize ko 447 tumaze kugendera 325 dusigaje 122. Imbonera kure murazi ko nimwe mufise inguvu mwubakira abavyeyi banyu abarugwanye n'abavyeyi n'abasogokuru. Kuva mu kwezi kwa gatanu umukuru imbonera kure rw'igihugu, kuva mu kwezi kwa gatanu mu mazone yose tubone imbonera kure zavyatuye amatafari n'imiburiburi y'inzu zitatu z'umugwanyi z'abarwanyi. Hanyuma ibindi bizoca bikurikira. Igikorwa kigora ugikora wenyene uko muba beshi. Narumvirije bari kwasigura ingene umuswa ubaka umugina. Burya umuswa ni muto, muga murabona umugina urashaka kubakwa, umugina muremure hari wacu mu kumoso, umugina urashaka gushika ku metero 2 kandi wubakwa n'umuswa. Rero nta kuntu twe turabantu turego no kubaka inzu z'abarugwanye ngo duse neza tumererwe neza. Murabona ko mutagasi kabisa, je sinzi ko bafata amafoto neza, abantu basa neza uko dusa. Rero nabajya abantu batumye tuja kuri urwego n'abayitubibuke